kubisohora byose bihere nimba rejo bizoberana nejo nyene cyangwa no munsi mugabo nakazi nkeneye kandi nzosubira kumubona Ntare ngomba ndamuha urupapuro kwerekana yuko cyane tukwemereraniza imbere yuko ivyo bindi bibandanya ubu kwanza je nko gushika zino saha we ntukiri boss yuwanje ubu ntanguye kukwita Bahebiyake umviriza rero Bahebiyake ndaje sinokoresha umuntu nka wewe umviriza rero je mba warankoresheje mugabo bwa mbere wari ufise indero ni bya bindi ushaka kuba indero n'ubu ndanga yose yiyo myaka yose mushira muzomureke gufyana n'ubuzima Bahebiyake oya muzomureke gufyana n'ubuzima jewe rero nafashe ingingo nk'umwanya je ni wanje uzogenda basi ntahurize basi yo convocation je nzoyitaba bakozi banyishu media nta byinshi twavuga kuko twaragerageje kuvuga byinshi gusigura byinshi turi kumwe na mwene wacu ngaha Ntare twaramusiguriye byinshi twaricaye nk'abantu bo muri timu yose ya Nyishu Media kumuhanura uyu musore wacu ariko aho bigeze n'ukuri aho bigeze nuko nabushaka ko kwada iri jambo ndiko ndavuga no munsi je sinasije nari kurivuga aho bijejwe babijejwe naho nyene ndikaye kumurindira kuko ari ibintu nyene usanga umuntu ariko aritera imyako urumva ariko aritera imyako gacu usanga turarindiriye kumba ari ibindi bintu biriko birononekara ijambo nyamukuru twagomba tugira uno munsi sirindi byaratangwe kuri réseaux sociaux aho bigeze nashaka kira muntu wese amenya ati gabundi byabaye gute rero twavuganye nabo dukorana aba directeur technique aba chef de programme n'abandi kuko hajya bavuga ati kira muntu wese bisaba ko yipanga mu buzima kuko mukabonera amasanamu cyangwa ibiganiro bitandukanye bica kuri Nyishu Media sigato bikanje jenye turafise team turafise abantu babikora iyo muri abantu babikora Ntare arimwo Beni arimwo Kuzarimwo ba Nice n'abandi dufise abakozi baringa batandatu urumva abo bose bafise uruhara kuko ni ibintu by'amasanamu ani mu yanumbero uvuga ati turi kumwe twese birashoboka mugabo muri abo bantu benshi twa turi kumwe ari abantu bona ati uyu numwasi w'aba bantu bose bari ngaha rero nagomba gerageze ndabishishe kure ariko ngoma ndabiserure kuko je ndumubo nagomba ndabivugireho ndabivuge ndabitadarure navuga ati rero ijambo riri ngaho no munsi sirindi ijambo Ntare nakariya yatevye gutonda uno munsi Ntare uno munsi twagomba tumuhagarike ku kazi kandi nivyo twavuganye na timu yose ya Nyishu Media bivanye n'ukuntu murabona vraiment ari ibintu bigenda bigiriye byiyamamaza kandi bikagenda par exemple uvuga ati ko bigenda bidutukisha twebwe abantu bakora muri Nyishu Media urumva Ntare ubwa mbere agishika ngaha nagoma ndababwira ati Ntare ubwa mbere agishika ngaha yari umuntu yitonda yari umuntu afise indero sinzi rero ari abantu bavuga bahigenda bahindagurika bivanye n'ukuntu par exemple barantelefone oui alors ndaje turaza mugabo njende mu kiganiro mugabo sisi aho ameze gute nize tuje tumanuka cyane turi muhira sawa okay rero naturi kuri home kuri biro nyene turaje nyene kandi umva ngoma nirukana wa muhungu wanje kabisa okay merci urumva rero sinibuka naho wari nigeze kuvuga ariko reka mandanyirizeko rero igihari nagomba Ntare avuga igikenewe cyose cyanke nimba ari amadeni nimba ari biki ico atwishuza tukimuriye natwebwe ivyo yo badufitiye mama yangu ivyo yo badufitiye nk'umuntu nka Ntare cyangwa umukozi wa Nyishu Media turabihevye bivanye nuko agenda twamamaza nabi twaragerageje nk'abavyeyi turafise abantu badukuriye nonga ari abantu baba badukurikira muri Nyishu Media
baragerageje kumuhanura abwo wanashaka ari abantu bavuga ati je mvuye kuvugana na Ntare boss kumuhanura ukunuku kugira ahinduke mugabo no munsi raba ivyo ariko arakora natwe rero nka twebwe twagerageje kumubwira kandi urumva umwana utivyariye n'umwana wivyariye arafunanira musanzwe umubizi ivyo rero nka twebwe nk'umwana tutivyariye byananiranye kandi rero kenshi twara tumuhanura tudafise amakamera ariko no munsi nka X-ray cyangwa Bahebiyake nagarageje kugira iki ariko Bahebiyake sindaheza nucire mu ijambo bana kugucira mu ijambo riko uravuga n'abakunzi ba nyinshi media baryumvise ibyo kunyirukana jewe Ntare ariko je imbere yo kunyirukana je kuvanga hanye muri company ya nyinshi media kuyivamwo ni ibintu bisanzwe kuko je urazi no mu kugira ndayizemo ngaha anye nasanzwe fise ahantu nkora je sinari mbayeho nabi urabizi n'ubunye je simbayeho nabi nimba je uhisemo kunyirukana muri nyinshi media ntushugira ngo je ngo ngiye kubaho nabi hoya rero wewe nyimba bakunzi biwawe ariko urababarira yuko unyirukanye nyirukana ariko umenya amasezerano je twahanye kwanza amasezerano ikintu cambere twubahiriza amasezerano jewe sinikwiye ku kazi we ni uhisemo kunyirukana na mfise contrat y'imyaka 3 ubu nayo imaze gukora amezi angahe gusa yonyene urumva n'amezi 2 honyene ntaribwo ari bwakwiye ariko mfise contrat y'imyaka 3 rero tuje mu bintu byo abakozi n'abakoresha ukuntu bubahiriza amasezerano unyirukanye contrat yiwanje urampa amafaranga yose nayo kumushahara w'ibihumbi 350 iyo 50 ni rimwe ariko twavuganye 300 iyo 50 avuga ati naco uragenda witwara neza mu kazi iyo se nkani mire kwanza navuze ati n'ibihumbi ijana ndashaka kuyaguha mugabo dukoreye kwanza muri contrat y'ibihumbi koze ibintu by'amahera none okay manzu barire kwanza igituma abakonzi ba nyinshi media unyirukanye impamvu ni yihe sawa nivyo nagomba mvuge nakazi ntubahirije urumva Ntare hajya uravuga ngo Ntare nivyo naco rero reka dukoreshe ibintu waraciye kwishura twabe tuvuga ngo uruyiretre urumuyiretre s'il vous plaît rero kuvyerekeye ico nuba nakwirukaniye turabantu bakuze je n'amashuri menshi mfise ayo mfise nayo nyene turafise ubwenge turashaka gukoresha ubwenge wanashaka mu mateleviziyo yose mu Burundi ama TV online naho nyene rimwe na rimwe nibadushigikira muga mu televiziyo turi online ama commentaire mabi nk'ibice 70 novuga ko 70% yose ni kuduponda bavuga ndavuga ati ngo iyi televiziyo siyo uyu Ntare uyu mukozi azogenda batukisha ngo abakozi bawe none wabivuga nawe azoyuguruze televiziyo yiwe nawe tuze turagira commentaire amakomatera abantu ari ibiganiro tugira nganye muri nyinshi media ugasanga ifise amakomatera meza naho amaviews n'abakirenga je ndamaviews dukeneye abo dukeneye ikintu twokora kize gushoka umuntu mu mutima yikuremwe ikintu cyo gufasha umuntu abere none umuntu obera nyinshi gute mu gihe uriko aramukubita ni yandi nyazo bafise 600 azafise 600 avuga ati je nkeneye ko nofasha umuntu cyangwa bajya abana bavuga ati ndabicishe muri nyinshi media nivyo kunda kandi urazi ko vision yacu iyi televiziyo no gufasha abantu babiri mu bibazo batandukanye rero mu gihe jewe na wewe ico ni cyane ndora kubwira ko ikintu cyo tuma genda kwirukana amakomatere mabi ikindi naco inyifato yawe nifata gute jewe nigeze kukurungika ku muntu nakubwira ati ngo ucumushikirako no kumukubita atampamvu jewe kwanza ikintu naguma ndakubarire nyimba wewe riko ravuga je sindaheza reka nawe uraza gufata umwanya uyisigure je kandi isigure ibi bintu nivyari ukwiye ko tubishira ngaho ku makamera ariko kuba twarabitanguye ku makamera bisaba yuko ko berera mu makamera urumva ndibaza gukora nahura neza nta mpamvu yo kugenda kugwana koma eco ni cyambere ndazi ko uburambe cyane kujya kugira amaformation ya journalisme ni baki babigira mu TV online urumva kandi ari umuntu nabonye ngo sense ngo dukeneye ko sense hagarikira ibintu ivyo nivyo ariko na amaformation kenshi turonka nk'abantu bashaka ibintu bya journalisme rero nk'umuntu afise ingabirano twarize tweshe barize barahejeje amashuri cyo tugenda muri leta ngo baduha akazi tuba batire dufise ingabirano reka tugerageze basige ingabirano yacu experience izuza mu gihe tuzoba turakora
avuga ati ngo sense ifata ingingo sense no muvyeyi sha muzobe mushira ko ari ibintu utoshira muri leta direct abwo muri leta ushika ikintu cananiranye twebwe rero ivy'iwacu nibirananirana kandi na muntu nimba ntare barakubitana n'ivyo mugabo rimwe na rimwe ari gihe usanga ntare amusaba ikigongwe gasimba baca musaba ikigongwe mu kamera direct gusa ico ndiko ndamusigurira uyu muhungu kugenda agakubitana mu kamera agiye gusaba ikigongwe umuntu akaca mukubita jewe rero icyatumwe genda gukurikana ingingo yanje ngo ndamukubita ngo je ngo mbangiye kugwana none nyimba we ubasi none wewe umviriza twege dora tugenda kwitere kandi je wandungitse ngaha anya kugira mbe umukozi wiwawe wambariye yuko jenza ngende kukuzanira amakuru ndayashikane ngaha anye muri biro ndibaza nisho kintu cambere umpembera ndakuba ndakuzanira amakuru muri contract twahanye ntiwampaye uburyo je nkoramwe akazi je wavuze ngende ndakikorere je ubone ndakuzanira ngaha anye gusa ibikogo ntiwambariye ngo we nturi wagenda kwitere ngo uzoze uremera ngo bagukubite mbe urazi ingorane dohurira yo kwitere turagenda ukaje kubaza umuntu bakagukubita neje ushaka nze ndabikimuga uko nyene ngume ndeka je nanje rero nico gituma nahise mu ijyangingo uzo mbona azanye ibintu by'inguvu nanje nzomugira gute ivyo bintu by'inguvu mu gihe wewe ni utangura gusotora umuntu aho nta bintu ndamusotora kandi tuba tubivuga kenshi nahise yaragusiguye bavuga ati wewe kwanza ngo wewe warigeze kundesha rero yari ejo narabonye ikiganiro uno musi kwanza nimba ntibagiye kwa nahise nasi wenyene nakwiyamiza avuga ati je sindagukunda sina wacu umutarukira ko kumufita amakuru none mukumbarira bijya anya ariko caza imbere ya kamera ko bimbaririrayo none ko mwamaze kwigira nk'abatanzania mwamaze kwigira nk'abanyarwanda ibintu byose mushaka ko mubishaka kumugaragaro sawa reka dukuze entertainment mu Burundi biciye muri iyo nzira bazi najo rero reka nimenyereze kushira ibintu byose kumugaragaro je n'umuntu wa mbere nani nyakamera mugabo je ndiko ndagereza kubishira kumugaragaro sirivuga reka rero tube nk'abatanzania twiyamamaza ikintu cyose n'umuntu agiye ariya kwifashisha ariya muri nani muri petit besoin mu kamera naco rero nta runo munsi tuzagira ama discussion ngaha na discussion nindi nkeneye idiscussion ya mbere nuko kuva uno munsi abakunzi ba Inyishu Media ndamwirukanye Ntare sindiko namwirukana mu gihugu ndabizi ndiko namwirukana mu kazi kanje ariko karapfa kubera we comportement yiwe ingeso yiwe mbi kuva uno munsi rero nimba ari biganiro vyiwe uno munsi nyene tugiye kubisohora nimba ari ibintu vyiwe atigeze gukora je nakwirukanye ku kazi kanje nani deni ndagufitiye nani deni ufitiye yego urumva je ni abwo ni je nakwishyuza bati wavuye muri nani ata contrat yanje ni navuyeyo nikuyeyo wikuyeyo wenyene kubera sinikuyeyo amategeko ya nyereka muri kontra ukuntu handitse ukuntu nzoza ndakora akazi je nakubwiye ati wisikene indero kwifata neza nivyo navuze je sinakubwiye ati kuzo genda kubita abantu je nyereka muri kontra ukuntu vyanditse yuko je mu mukozi wa Inyishu Media mbo we genda uzurakora ibiganiro uza mu rusengero uja he jeko namangenda kwitere bakangubitirayo umviriza kuri kontra kutakongera ko tibaragukubita nk'umurundi mbavuze mu rusange abo byose biba biri mu rusange urumva kwifata neza kudatuka umuntu imbere ya kamera kutagira iki gutuka umuntu birashika naje birashika nkatuka umuntu urumva swate hanze ya kamera nibindi sibaho bisha munani urumva je rero ivyo bintu byo bati ngo ndakurihe nukuriha gute mu buryo we franga pa man je ndaza kuva muri Inyishu Media ariko shaka utwanje mugenda muja mumpaye je namahera no tanga ico ni cyambere niba ndiko ndaguhotera n'abakunzi ba Inyishu Media bavyumve je nashaka tubishira ku mugaragaro umenye ko niba tuza kwandika tuvyandike niba ari ubunyene kuze niba ari ubunyene turondera ndondera ajya nasi niba ari hanze aze kwandika ibi bintu canke ndakwandikire ko kuva uno munsi amasezerano ya Inyishu Media na n'umuntu yitwa Carmen yazina rya Kirundi sindagibuka neza twa Ntare Jessica kumiro hama jikindi nagomba ndakubarire kwanza Inyishu Media je ndayivamwe apana kuyivamwe kuva uno munsi ntaje je ndayivamwe ariko ubahiriza amasezerano twasezeranye imyaka yose iheze je turiko nari gukorera ngaha anye mu masezerano uyindihe atarukonye turagezanye imbe kandi je sishaka kuza gukorera ngaha anye muri Inyishu Media muriko muramfata uko kubera jewe nyimba bijya biganiro nako ndabikora ngwana shwana je nanje fise impamvu nako ndabikora kujya
kuko wewe nza gukora ngaha ni mwampaye urutonde gukuna akazi nzo zarakunda gakoramo renda gakora uko je ndavyiyumvamo nimba rero biruko jewe impiyo kontra ngene ndayijanye ibikurikira nzoza kurondera akazi ahandi ubuzi burahari je ndibaza bakupa kamera mu bindi cyatsi bandanye je ndibaza twamaze gusigurira neza icatumye je ndakwirukana nimba udashaka kubizi je ndumugararije we Ntare numbona uko je ndurushinge nuko je nagiye gufata decision icyo ushaka we nyimba umugararije je nanje ndumugararije kupa kamera je nabaze gufata ugararije attention n'umuntu agenda nk'intama ona ntama je ndi ntama beni funga kamera zinya kamera ariko nubwo biruko franga zangu wapa iba ibi by'amafaranga je franga zangu wapa inyishu media je ndayivamwe ariko ifaranga rya wamaze kuyivamwe namaze kubivuga imbere y'abakunzi ba nyishu media ndagenda saba akazi ahandi abakozi bandondera ni benshi amakampani andondera ni benshi ivyo nibyo bibahendesha baba ari abakobwa bari muri Saudiya uviza rero ari ubutumwa ngomba ntange nimba ari muri Saudiya nimba ari hehe sinzi aba diaspora gusa mu majambo make bamaze kubona umuntu atangwe kumenyekana gusa direct macamuja mu matwi ngo wewe ingo ngaha aza kugurira kamera atavyo turabizi naje bigeze ivyo byara bigeze kumba ko ivyo apana umwe abagabo abapapa abamama utu baby duto twaje cyane muri Saudiya bambye ati Bahebiyake ingo ngaha x-ray ingo ngaha tuzokugura kamera mimi kamera ivyo onye byabo bantu kwa kazi nzo banaguhemba ivyo byabo bantu mwebwe nivyo waho kumenya ariko ikintu gihari miyoko ari kure umuntu ari muri Saudi afise ubwenge na mahera bari ko ari ronderera y'ubuzima umuryango wiwe ateza imbere none agakubwira ati mugarani bakobwa bameze nk'ibijuju bati ngo ingo ngozogura kamera ndakuguje ibintu by'iwawe urumva ibintu nk'ivyo bacu usanga ni ngorane urumva usanga ni ngorane rero tukupe kamera kupa kamera tuce tubana n'ibindi sawa ona tubandanye n'ibindi twandike